Itariki zitanu ku kwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu ndabibutse ko ariyo tariki twaramutse tuja kwitorera neza na neza abashingamateka bazodufasha noneho gukemura bimwe bimwe na cane cane nk'uko vyama biragenda, ariko kandi nibaze ko ata murundi canke umurundikazi atitabiriye amatora y'uno musi, aho muri rusangi novuga ko yagenze neza cane, ariko kandi ndakwibutse ko abaririmvyi muri rusangi ndavuga abaririmba amakaraoke canke abaririmba indirimbo zabo muri rusangi noneho, ariko kandi abamenyesha makuru ndavuga aba producer aba DJs bari bahari mu kibanza ciza co ku Ngoma Bar, aho twari twakoranijwe na Bochum. Iyo mvuze Bochum muca mumumenya kuko numwe mu ba legend noneho bakoze umuziki kuva kera, bakoreye imiziki itandukanye, aba legend bagiye bagiye baraduca mu matwi. Turibuka Dogo A $1000 n'umwe yakoze indirimbo zimwe zitari zike, na cane cane aho muri izo ndirimbo yagiye arazikorerwa na Bochum. Ariko kandi ntitwibagire ko indirimbo nyinshi za Big Farious canke za Lolilo n'izindi ndirimbo z'abandi ba legend batandukanye zagiye zirakorwa nako na Bochum hariya anye ari muri Maison de Production ya Bochum Production. Nkakwibutsa ko muri iki kibanza nkuko nakubwiye twari kumwe n'abatandukanye nka Limande, aho Limande asanzwe ari umwe mu bagenda bararyosha noneho karaoke mu buvyiniro butandukanye canke mu bubari butandukanye, ariko kandi Short Number umwanditsi w'uturirimbo dutandukanye nka Icupa Rimwe noneho n'ubundi butandukanye yarahari. Hari Anyi DJ Eti yarahari, Jogos Negras umuproducer noneho asanzwe akorera muri Maison de Production ya Camarades Voice yarahari, ariko kandi Darkis Babe umuririmvyikazi asanzwe abarizwa mu gisagara ca Gitega nawe nyene yarahari. Chombus Vice President wa Micare de Musicien mu ntara ya Gitega yarahari. Ariko kandi ndakwibutsa ko abamenyesha makuru batandukanye twari tuhari, aha ndavuga umusatirizi Nihereko nari ndahari, ariko kandi Eric Joshua umwe mwamenye cyane noneho ku makuru y'inkino anatuvugira neza umupira live akawuryosha cyane yarahari. MC Bayirandu asanzwe abarizwa hariya anye muri Lenox Bar yarahari, ubu ahasanzwe afise agasirino ka Bailat. Bailandure nawe nyene yarahari, ariko kandi ndakwibutsa ko Elia kuva ku mugwi abahizi yarahari. Ndanakwibutsa ko twari mu kibanza ciza ca ku Ngoma Bar, aho noneho Bochum yari yadukoranije atubwira indinganizo z'ukuntu aba diaspora bagira bahindure amateka y'abanyempano mu gisagara ca Gitega ndetse mu ntara nka zose z'u Burundi, aho dusanzwe dufise intara ubu zishika kuri zitanu. Ndavuga Butanyerera nako, nkavuga Burunga, nkavuga Bujumbura, nkavuga hariya anye Buhumuza, hariya anye nkavuga na Bujumbura. Intara zitanu rero aho aba ba diaspora bagiye kugira ico bahinduye kugira ngo aba artiste muri rusangi batungwe n'akazi kabo. Muri makiriru bakaba bagiye guhindura bimwe bimwe bigiye bitandukanye, aha ndavuga nka renforcement des projets, noneho aba artiste bakagira ama projet yabo ashobora kubatunga mu babo no mu vyabo, ariko kandi bakazotuma noneho aba artiste babahuza na Obedea, aho mbanzi yuko tuba tuzi ko Obedea ari imwe mu basanzwe bafasha aba artiste, ariko kandi abo ba diaspora bakazoba baje kugira ngo barabe ko reseaux sociaux canke platforms noneho aba artistes babanza bakoresha zobatunga. Nkanakwibutsa ko aha mu Burundi ata access ya YouTube turaronka, mu gihe uza kumva ko Dramati ahembwa amafaranga atari maki kuri YouTube. Aha nkavuga nka DJ Fernando ahembwa amafaranga atari maki kuri YouTube channel yiwe, ariko usanga pourcentage niniya hariya anye zigenda muri bijya bihugu biba bisanzwe bifise ama access kuri YouTube channel. Ariko kandi nkakwibutsa ko iyi rencontre ya 14
ya 14 noneho z'uku kwezi nyene hazoba harimo kurabira hamwe ikibazo ca salle de spectacle professionnel kugira ngo ahe Gitega turonke neza na neza mezo aba artiste zo barahuriramwo bateguramwo ibiteramo bitandukanye ariko kandi no kugwiza ibikoresho na cyane cyane muziko abaririmba karaoke babakeneye amabatterie bakeneye ibitari bimeze neza cyane ariko kandi bagakenera ama piano n'ibindi bigiye bitandukanye akazobamo kumvire na renforcement des capacités hari anye mettre ensemble des artistes amélioration des plateformes kuko nabivuze ariko kandi no kurabira hamwe ibibazo bihanze abaririmbyi muri rusange ibi rero nkanakubwira ko ari byo byari byazanye Bocho mu gisagara cya Gitega kugira ngo tube turarabira hamwe ibibazo tuzobatura abo ba diaspora bazoze igenekerezo rya 14 uku kwezi nyene umwaka w'ibihumbi 2025 kugira ngo aba artiste noneho n'aba promoters noneho n'abakora utubwenegene barabe ko botungwa n'impano biherewe n'Imana hananje nk'umusatirizi nkaba nari ngarutse kuri Egozen TV noneho ndababwira akazi nakoze no musa na ko buri munsi nzoza ndabaha icegeranyo ariko kandi ndakwibutsa ko Miri canke Londiana bakaba bahari TV Egozen TV umunezero wacu kuri twese.